tubashimira kubona mwitabye akamu twabateye. Icya kabiri no gusaba imbabazi ku mwanya warenze ko gatoya, ariko nk'uko mubizi ibyuma ntibisezerana kandi ntabwo yabigoye, turaza kutwihanganira uno munsi. Ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, natwe twashyize ngaho kugira tuganire namwe, kugira tubashyikirize ibyiyumviro byacu n'imigambi yacu nk'uko biri kuva kera twitambura uno mwuga. Mwamye hafi yacu, mwamye mudushyigikira, mwarabanye natwe mu bihe byiza mu bihe bibi, mwaraduhaye amahirwe yo kutwereka abantu baratumenya, baradukunda. Nibaza ko mufise intererano niniya cyane mu iterambere ryacu. Iyi ntambwe ntoya tumaze kugera ko, nibaza ko mwebwe mubifisemo uruhare runini cyane cyane rwose. Rero icya mbere numva nubabwira no kubashimira cyane, bimwe bivuye ku mutima, no kubashimira kuba namwitabye akamu kacu. Sinzi ko mugenzi wanjye yunganira gatoya. Ndabaramukije mwese, ndanabashimira kuba mwateye iteka mukongera mukadufata ukuboko nk'uko muhora mubikora. Uze ndibaza ko byinshi yabikoze, nyamukuru twosotera icyatumye tuba turi ngaha, kuba ndibaza ko byinshi yabikoze. Kubera iki Birimana Ndabuke yabisiguye, kubera ko turi Ababirimana, twifuje yuko buri muntu wese ava ruguru aje guhiga ubuzima ino, atoshirizwa n'iryo zina, atokumva yuko rigahitse, abe proud naryo, yumve yuko kwitwa umuntu wa Birimana ntacyo bitwaye. Niko noshishurizo. Yabajije iyi brand twayikoze izofasha iki kugwaruka. Twebwe intumbero nyamukuru ni kwigisha no kugaruka gukeya ibintu byabo, gukeya akazi kabo, rukiga kudakorera abantu, rukiga kugira ikintu kizokwamaho nubwo boba rutakiriho. Tubimenyereye hanze, umuzungu niwe ashobora gutegura akazoza k'umwana atangira yigera atera. Ngaha mu Burundi mugabo cyangwa muri Afurika tubayeho muri nta myaka 100 n'iki Imana yompamagara, mugabo nta na hamwe biba byanditse, nta na hamwe wo kubaza ati tubisomye naho bisoma. Twagize brand, turafise imiryango yacu, turakunda igihugu cyacu. Uyu munsi turiho, ejo tuzoba tutakiriho, hari abazobaho tutakiriho, kandi ntibisigura ko tuvuyeho. Imiryango yacu izoba ivuyeho, izogumaho. Turese n'imiryango yacu, igihugu kizogumaho. Iyi brand izogumaho, izosigara ifasha batonya bakiriku, ifasha umuryango wa Ndabuke, ifashe n'igihugu muri rusange. Ego nocishura murakoze. Hariho gerageje kwishurira hamwe, hariho ababajije ati eske ni label cyangwa bimeze gute, ariko novuga ko muri uno mwanya ntitwohera buri label, ariko biri mu migambi. Izina rirahari, Imana niyahizagira, tuzogera kuri Birimana Boy Record, tuzogera kuri Birimana Boy Entertainment, ariko muri uno mwanya igikuru nuko tubanza kulansa iyo brand, hama ibikorwa bitandukanye mu mashami atandukanye tuzogenda turabishikako buke buke. Nkuko twabahamagaye uno munsi, hagize ikindi kintu twongeramo muri uno mugambi wacu tuzobibamenyesha. Sinzi nyungana Muko kuze na garira be, ubwo tunababwira ukuri ntabwo ubushobozi dufise bwo kugira be, mugabo twahisemo kugira ikintu kanaka kiduhuza twese. Umuntu wese yumva ko yoshigikira kino gikorwa, imiryango iba yuguruye, kubera twe dushigikirwa n'abantu benshi. Wowe urashobora kumfasha muri iki,
nanjye nkagerageza nkifasha muri ibi uyundi akamfasha ikindi niko tumeze muri kino gihe ubusanzwe nta bantu bari inyuma yacu ariko turafise abantu dukorana batahura imigambi yacu bagashyigikira tugakora muri bike dufise tugashobora natwe kubandanya dukora umwuga wacu gucereka indirimbo zirahari indirimbo zirakorwa turashima Imana uburyo buke bwo indirimbo turaburonka yibaza uko iminsi izogenda Imana izohezagira natwe turizeye Imana gikuru no gushyira Imana imbere ko byose n'imigambi y'Imana kandi byose bikora Imana ndibaza ko atakintu twebwe twokwishoboza twebwe ubwacu atari kubw'Imana namwe bw'abantu dushyigikiye ndibaza ko ni mwebwe abantu ba mbere muri nyuma yacu kandi turabashimiye cyane kandi bivanye n'ingene mwatwakiriye ngaha ingene mwatwitabye turabona ko